akamaramaza izi ni inzara zose ni inzara bashingagura uwushatse gukubita inakubita uwushatse kugira ibagira yani aha nakubiswe n'abantu 5 umwana nyina agatora imbugita kankatagura uko ashaka nyina araho bose bari ngaho sinjya indahe ni mu ndabire maze iminsi 2 atakintu kija muri iyi nda azana kimwe n'ukuri nimumfashe namubwiye ntware kuri ofisi yavyase namubwiye basati njana kuri ofisi yanse ngume ngaha n'inzara muri iki cyumba ntware bazi muri ofisi yo bakoze n'ukuri inzozi zivyura ni mu ndabire inzara ariko mana iyi video irababaje kandi cyane ariko ndibaza uyu muntu ni mushasha ashobora kuba atarakurikira ikiganiro canje na kimwe ngo abe nawe yarize ukuntu umuntu yihagararako ibi ndabihamya ko ari mushasha sinashoboye kumubona mugabo navuganye na mwene wabo yarungitse iyi video muri groupe anayimpa inbox twanavuganye yarungitse ubutumwa butabaza muri groupe aravuga ati mwene wacu ari muri Saudi yarapfuye baramwishe n'inkoni bariko baramutemagura bariko baramwima indya amerewe nabi cyane ati je ndi muri Omania twavuganye ati mugabo jewe n'ukuri yantabaje yaciye ava no ku murongo reka maze bumvise kwanza buno butumwa butabaza kuri mufashe gusanzaza iyo video mufashe gusanzaza iyo foto gushika mugisha no kuri Imana ego yama yafashije abakobwa benshi yama yatabarije abakobwa benshi aratabariza n'abahuye n'ibibazo by'abahunga agatabaza ibintu byinshi agatabariza abantu mu ngorane zitandukanye no kuri ndabasavye muba mama mufise umutima w'urukundo nimwirengagize video ngo manda barungikire kandi nimwirengagize ifoto ngo manda barungikire uyariyo ni mwene wanyu n'inshuti yanyu naho harimwo abamuzi ngaha muri groupe nari narigeze gutanga inomero yo aramushira muri groupe ariko bace bamwaka telefone ariko gushikiza isano y'umunota ibibazo arimwo nukuri birateye ikigongo mwiriwe abo muri groupe muraho murakomeye muri vyura nanje ndashima Imana ndi Honorine ndibaza mwese muranzi bene data nshuti zanje dusangiye urugendo rwo kuja mwijuru murabizi bamwe twahoze turi yo Saudi na Oman twagiye turahura n'ibibazo bitandukanye kandi n'ubu abantu bari yo Oman na Saudi hari ariko barahura n'ibibazo bitandukanye bene data dusangiye urugendo rwo kuja mwijuru ngo madabasaba ikintu kimwe hari ifoto na video ya mutoyi wanje ari muri Saudi twanabuze icyo fata nico ndeka kugira mutoyi wanje bamusubize mu Burundi nukuri ngo manda barungikire ko aje mugisha namurondeye ntari ku murongo nabuze ivyo fata nivyo ndeka nukuri ngo manda basabe nukuri abari muri Saudi mushobora gukora uburyo bwose kugira turabe kumugisha iyo video yo mushikira iyo foto yo mushikira nukuri akaraba ukuntu yotabariza arahuma igira neza arahuma kugira arabe ko yova muri icyo gihugu cya Saudi vraiment ndibaza namwe bw'ifoto yiwe nimwayibona cyangwa mukabona video yiwe ndibaza si bose dufise imitima y'ibikoko ndazi bamwe dufise imitima y'ibikongwe tuza kubona ibintu biza kudukorako hari ikintu kiza kudukorako rero turavye ukuntu abakobwa benshi bako barava Saudi bapfuye cyangwa bagashika muhira bagapfa rero kubera hari abantu bakiri bazima bariko baratabaza ubufasha babatabare bagihumeka je mbona nukuri mwofata mu mugongo dukatabariza umutoyi wanje rahuma tukaraba nukuri ukuntu yova muri icyo gihugu cya Saudi agasubira mu gihugu kuko aragowe arahanzwe nabuze ivyo fata nabuze no mubwira kore kugira ave muri iyo nzu bataramugirira nabi nukuri muzamukoze ubu n'ubutumwa rero yarungitse muri groupe ariko nanje hariho ubutumwa yandungikiye mu inbox na cimpera kundamurondera kandi nabwiye ko twavuganye mwiriwe mugisha uriwe neza urahura komeye urivyura amakuru yawe nanje niriwe ndahadashira nana narondeye nomero zawe ndazibura burya ndinze n'ibintu by'ibibazo ufise narinze kubicisha muri groupe rero hari abafise nomero zawe bace bazimpa kuganda kurondere naho ndabigucishe ko hama musaza wanje n'ukuri ndafise ikibazo cy'umuvukanyi wanje ari muri Saudi afise ikibazo arahanzwe n'ukuri ndanakurungikiye n'amafoto yiwe nkakurungikira video yiwe na wewe ndazura umuntu hori ufasha abakobwa ba Saudi na Oman n'ukuri hori ubitangira
naho rimwe rimwe bahindukira bakakuvuga nabi bakavuga amajambo kandi bamwe bamwe uriko urabafasha. Nukuri kw'Imana je nashaka ko ufashiriza mutoyi wanje ari muri Saudiya aragowe, nabuze icyo fata n'icyo ndeka kugira ave muri iyo nzu arimwo, ko baramugeramiye umwanya n'umwanya ashobora kumva ngo bamwishe cyangwa bamugiriye ikintu kibi. None agomba n'ukuri udufashe udutabarize, untabarize nka musaza wanje nuko untabarize nk'umuvukanye, n'ukuri Imana izoguhemba. Twebwe abana b'abantu ntituzi kunyaruka kuvuga nabi, ntituzi gushimira abantu, n'ukuri uzoba ukoze musaza wanje. Nukuri nabasavye, nukuri ndabasavye, nukuri Imana yo mw'ijuru, nukuri sishikara kubagira neza, nukuri batabari baho umutima w'ikigongwe nk'uko muhora mugira umutima w'ikigongwe ku bandi. Murabe uyu muvukanyi wacu ari muri Saudiya agowe kuva ku wa gatatu bamukubise ntariko ararya umwanya n'umwanya, nukuri dushobora kumva ngo yagize ikibazo c'inzara. Nukuri mu mutabarize turabe ko yova muri ayo mahanga agasubizwa mu Burundi. Ego nukuri mwamugize neza. ubu ni ubutumwa yandungikiye inbox, ndamubaza icyo uwo murumuna wewe yarakoze kugira ngo amutabarize, kuko nama ndabiherako kugira ngo menye ukuntu mfasha umuntu afise ikibazo, kumbure usanga atabibwiye ofisi yiwe, tukamufasha kubibwira ofisi yiwe iyo ari yitwumva canke ivyumva ikamufasha, kumbure ntivuge ngo ntiyabimenye. Kandi turashimira ama ofisi atwakira akadufasha. Hariho n'abandi rero babifata ibisanzwe batabiha agaciro, aba nabo nyene turabanye nta kundi vyogenda. Ariko rero ikintu eh, novuga kidasanzwe ni uko mubona ko uyu muntu ivyamushikiye birimwo ka kantu nama mvuga k'ubwoba, kubera niko tutaravugana kumbure ngo atubwire ibibazo afise bituma vyoba bimushikira bino bintu. Ariko nta kuntu umwana yozana imbugita akagukata akagucumita, ubona ukanuma, ibinama nabivuzemwo abantu, ugatega ngo ni kubera ko abavyeyi ngo uwushaka wese araza agakubita ukemera. Ibi naravuze ko bidashoboka. Aje akagukubita uramwivuna uko vyogenda kose, aje akagukubita uramwivuna vyanka bikunda. Nta kuntu yoza gukubita, kandi kumwivuna simaka ngo mukubite, uramwivuna ukamukankamira cuka yimwaka ugahindura isura. Jewe nukuri bampaye nimero ngomba ndabandikire pe, sindamwandikira inabuja, ariko ngomba ndamwandikire ndamubaza bino bintu, kubera ko baca bamwaka telefone, murumva ko tutoronka amakuru menshi cane, ariko birababaje. Nari kumubaza iyo ndamuronka uyu ti none uratega amaboko nyene kumwe nama ndababwira bagakubita, ugatega inkoni bagakubita ngo nuko ari umwana niyo utomukubita hari ukuntu bavuga bigenza, uramukankamira ugahindura isura na nyina abona, ukamuhana agasopoti ntuzungaruke, bagomba bakakwanka bakakurungika kuri ofisi. Nta mpamvu yo kubirererako. Iyo ubirereyeko bakugira igikoropesho, iciyongeyeko ntibamuhindya. Hano rero kuko jewe ntashobora kumuronka ubu, byibuze ofisi yamurungitse mushobora kugira icyo mufashije. Twifashishije uwo mwambaro yari yambaye mu gusafira, namwe murawubona, uwo mwambaro urakwiye kugira ngo ofisi yamurungitse imumenye, hanyuma imufashe. Amazina yiwe mwayumvise. Jisho naciye nsaba mwene wabo, nabanje kumubaza mbwira ofisi yamurungitse, mbwira umva ivyo namubajije n'inyishu canyishura. Hama nawe urabwira iyo nomero ya mbere ni umubosi amukoresha Saudi, hama iyo ya kabiri nawe ni uwo mutoyi wanje. Hama ofisi nawe yahora yamusafirishije, burya nagiye kubisaba ngo bamaze kuvayo, rero urumva yibagiye iryo zina ukuntu ryanditse, bisaba ko ejo mu gitondo caca zinduka kuraba iryo zina ry'iyo ofisi, hama caca mbwira. Abomenya uyu muntu mumbwire inbox, murumva nashatse kumenya ofisi yiwe, tumenye telefone ya ijya ofisi, tubabaze, kuko mu by'ukuri mu bintu bajejwe gukora byibuze nubwo hariho ibintu batitaho, hariho kubwira bajya abantu uti none uyu muntu wo twamubahaye ngo aze kubakorera, twamubahaye ngo aze mwe muramukubita. Uyu ndamurose noje ndamuhereza uwitwa Shimirimana Riziki, yashikiye ku kazi bakazamugira nk'ibi, akantu yabakoreye bica birahera, ubabayeho nk'uri muri paradizo. Hari ibintu rero inyifato wifata nivyo n'ukuntu bigenza, hanyuma bagaca bagutinya. Ikintu cya mbere cica muri twebwe, ndasubiyemwo, nimba uri n'umuntu mushasha ugomba gusafira, nama nababwira ati umuntu afise ubwoba
agomba yo kwigumira mu Burundi kuko abarabu si so si nyoko ntibagukunda icyo muzopfana n'akazi gusa uramukankamira yagutuka ukamutuka mugabo akaguma ukora akazi ntashobora kwikura ngo nuko umutuka oya ntashobora kwikura ngo nuko umutuka oya nukuri wowe umukankamiye akagukankamira mugatukana ugashobora gukora akazi yagutuma ukanyaruka ushonje ugasimbira muri firigo ugatora indya ku nguvu mukanatukana ukazirya ugaca usubira gukora akazi nta kuyikura abona ati none umuntu ndamwikurira iki ararya jewe nama ndababwira ati mviriza madame nimba uzi yuko uwo muntu utazomuhinja Burundi abarundi ndavuga ko bavugana ko ndababwira mu cyongereza cyangwa icyarabu abarundi kazi n'abantu bakomeye bafise inguvu mugabo inguvu aho ziva mu nda na wewe igituma udafise inguvu igituma udafise inguvu ni kubera ko utajya neza wowe niba udafise uburyo ushobora kugaburira umukozi wawe ngo ahage ntazogukorera akazi nk'uko ubona twebwe gukomera kwacu biva ku byo turya twe dushobora kurya isahani nini ijya abantu batatu nimba udafise indya uzogaburira umukozi ntazoba ngaho murungike yigire namara babwira none bagiye iki timujane ku isoko atora ivyarya we ni ugomba muha inzu irimo iyo nzu yawe gatatu azoyikora muga azoyikora hazi hari abo twavuganye ndabashira ku murongo mwiza ugasanga iyo nzu yagiye ku murongo rero bantu banje nta byishimo babwira iyi ni inkuru ibabaje kubona umurundikazi ariko arabona n'ibyago nk'ibi kandi yagiye kurondera ubuzima mugabo iki ni igikorwa cya ofisi yiwe icyo ngomba gukora reka nce nkora ubunyene mu by'ukuri nandike sindabikora ngombye kugira ni nk'akayirijanse kugira ngo na ofisi yiwe igire icyo ikoze hanyuma ikindi cya kabiri ndazi dada uraza kubona ubu nturi ku murongo ngo mwene wabo na mutelefone ntari ku murongo maze umwanya na mutelefone ntari ku murongo nabonye ko nawe ari ku kazi ariko nashaka kumubaza ikindi nashaka kumubaza n'ikijyanye n'ishana cyangombwa ciwe nabyo biradufasha ko tutabariza umuntu kandi ibintu bikanyaruka rero ofisi yiwe ntiriko birakunda ndayibona kandi ntari ku murongo ubundi arabindungikiye bya bintu ndiko ndamuraba n'ubu ntari ku murongo mw'abantu banje mpuje kumuhamagara kabiri kose gatatu n'ubu ntaragaruka ariko reka ndavuga ataragaruka ndamubaza ntaragarukako ntaco nta ngorane ndasubira ndamurondere mu kanya ndabi yuko byokunda so nuko rero reka ndangirize hano ariko birababaje ariko umuntu mushasha ubwoba buriyica uze muragerageza mwihagarariko bazanye ibyo bazana byose nawe ihagarariko ntugire ubwoba ntubereke ubwoba ico coco kizobafasha gatoya ica kabiri vyanse gose koma induru cane uri induru irakiza nukuri ibintu nababwira sindabahenda ega nta kindi kintu gitabara umuntu ari wowe uri mu nzu y'umwarabu akagutera ubwoba akakugarana kuca utekereza uzopfirayo muguci ufata isafuriya cyangwa ugafata inkoni ukaja ku rugi cyukugura idirisha ugakubita induru cane abo hanze baca bahamagara polisi iza yiruka narabahaye nimero za polisi mwarazibonye ni 999 canke 997 ya ambulance urapfa ivyo uhamagaye byose mu gihe uriko uratabaza byose kandi biragenda neza ntimukazibonegera ubwoba hano bambwiye ngo 993 hari bambwiye 900 reka dufate izo nyene vyanse uca utanguza kode plus 966 yo muri Saudiya nuko bimeze iyo ni yagusa kandi ntiriha niyo batamaye nitufisemo yo irarengana murakoze Kamaramazi izi ni inzara zose ni inzara bashingagura ubushatse gukubita inakubita ubushatse kugira ibagira yani aha nakubiswe n'abantu batanu umwana nyina agatora imbugita akankatagura uko ashaka nyina araho bose bari ngaho sinjya indahe ni mu ndabire maze iminsi ibiri atakintu kija muri iyi nda azana kimwe n'ukuri nimumfashe namubwiye ntware kuri ofisi yavyase namubwiye basati njana kuri ofisi yanse ngume ngaha n'inzara muri iki cyumba nta ntware bazi muri ofisi yo bakoze n'ukuri inzozi zivyura ni mu ndabire z'inzara ariko mana